ngenda kumana Aline tugusanze hano kuri no yarara wari gukora iki ngaha mu bisanzwe twebwe si kwiyarara ni pasiyoni twe tuhaharura ko ari pasiyoni twebwe ibyo turatora amakara tugatora amagufa tugatora ibyuma tugatora ibikongorozo tukagaburira imiryango yacu kubanyu rero iki isoko ni pasiyoni iwacu twebwe muhakura iki n'iki turahatora amagufa amakara ibyuma udukongorozo ni ukuvuga n'ikijumba gikomeye tukibonye turagitora cyangwa n'ikiraya nuko nyine turagitora tugafungurira abana tukaraba ko bucakaza none iyo mufashe mu ijambo rimwe uvuga uti uburaro n'uburamuko kubaho kwanje ibyo turya ibyo twambara amashuri y'abana hageze kwivuza byose biva muri no yarara ngaha nyene iyo hageze igihe hakaba umuntu akavuga ati ndaguterera ikaye arayiduterera mugabo hanini ubuzima bunini tubufitiye ngaha none ngaha n'igiki ushobora kugatinda kuyemo ndagurishije ndaronsa amafaranga ni ukuvuga igufa uritoye hari igihe baguha ikiro 200 icuma ugitoye baraguha ikiro 500 ibikongorozo ikiro ugitoye hari igihe baguha amahera 400 amakara akadobo tushobora kukagurisha 205 rero Imana iheza agiye tukaronka ingene dufungurira abana twe dushima Uwiteka tutagiye kwiba ikijanye n'ingwara ntimugitera ibijanye n'ingwara no kuvuga twega abakorera ngaha dufise Imana yiwacu ntitugwara ngo dusinzikare cyane ahubwo gusa icyo nosaba leta nuko yo turosa mitiwere kugira tuze turivuza ku mahera makenya nayo ahandi hoho twege dufise Imana yiwacu umaze kingana gute ukora akazi aka kazi genda kamaze n'imyaka 13 umugabo yari yantaye ubu hari ikintu umaze gukuramwo gutuma umugambi w'iterambere naranguye kubera aka kazi ushobora kuronka umugambi w'iterambere kuko ngaburira abana benshi umugambi ndonkayo nuko abana bataja kwiba kandi nanje ntagenda mu bushurashuzi kandi nanje mbayeho abana bangahe abana none nkuba ko leta izo ifise umugambi wo kuhazitira kugira ibakingire umunsi bahazitiye ntimushobore kubandanya mutorera iyarara wowe wumva ubyakira gute bizonyorohera igira leta izokiguha akazi baravuga yuko ariko baragerageza kubigisha imyuga itandukanye kugira muhebere no yarara mba bizokunda iyo myuga ni byiza kuyitwigisha n'ubu iyo twese twoherera nko gukora ngaho mu barabara murabona ko hahora hagera igihe no guterera tugaterura twese turose aho dukora ntawe reka gukora kuko amaboko turayakuze aho haza kangahe ku munsi canke mu ndwi imisi yose baranyena amakara ikongorozo icuma ikiraya ikijuma ikintu n'igitoki ikintu mbona yuko nkeneye kufungurira umwana ndagitora nka ikongorozo n'igete kijya kigeriyeri cyangwa agafuniko k'ifani ugereranije nko ku munsi ushobora kuronka iyo Imana yaguhezegeye sinshobora kumenya uburyo ndonka kuko twebwe turonka iyo turose igitoro kitaje turashobora kubura turonka igitoro tutakironka wahezagiwe neza uronka ibintu bingana gute nahezagiwe ndashobora kuronka nk'ibihumbi cyangwa 5 ariko mu bisanzwe twebwe turonka iyo igitoro kituzaniye iyarara niho turonka none nta mutima uhagarara muje aha ndabona nk'abazana n'abana gahagarara gute kandi ari ryo sezerano no akuhagarara wifuza kuza kwiba cyangwa mu busambanyi ntiwoshuha uvuga ati ngo ndonderera umwana n'umwana aca yiga kwimba uramwereka uko atora none ivy'igitoro bizamwo gute ngaha ivy'igitoro imodoka zirose igitoro niho zituzanira iyarara tugaca turonka amakara menshi cyangwa cya gitoki na cya kiraya na cya kijumu ndetse n'akarobe tukarose n'akanyama tukarose turakarya none ko hari abigishije gukora imyuga abandi bakaronswa imbabura kugira baje kudandaza bagaca babivamo bakagaruka ibyo ndabyumva bigoye cyane kuko sinzi cyangwa uburyo mukura aho oya hariho ukuntu usanga hari inkomarume ndabyumva ndabishobora ndabyumva hari ukuntu haba inkomarume inkomarume ariko ukomera abaryo wewe nawe ugasanga ukomeye intuzeye none uca ubigenza gute waca wemera gupfa nizihe ngwara mukunda kugwara kubera ngaha hantu
je nta ngwara ndagwara kubera nta ngwara ngwara None ko mukoresha amaboko ntibibacumita ibikoresho mukoresha Yesu yaratugiriye neza igatwe dufise imana yiwacu kubera turaga ibyo dutoya ahantu turwara turahonyora ibicupa none kigukebye nko ngaha carankebye no ngaha carankebye nguma nkora ukunye mufise imana yawe Mbega abo bana bobo bashobora gukuraho uburyo bashobora kubigisha babiga amashuri yagiye abo bana ibisanzwe sinovuga nabi nagenda afashwa ahanini narigeze gufashwa na efu y'igisibe ngera ndafashwa na SOS ngera ndafashwa n'irindi shirahamwe abana b'iwanje sinari gushobora kubigisha nta n'uburyo nari mfise urumva nivugiye ku gatwe k'iwanje kuko bose baza ngaha ariko ubu bariga kubera abo bamfashe nanje nkacandoye ko bafungura none kugira ngo nta FXB yarancuye SOS yarancuye urumva rero biragoye n'ubundi baziragabagana none kugira muve muri iri yarara umusabi kugira tuve mu yarara nibaduha akazi turya agafite ikirobeye ko no ngaha murabona ko tugira ibyo twirobeye akana kutubwira ngo sinzi umuntu numvise umenga ngo twege ngo tuza ngaha ngo turabanebwe ntiturabanebwe nta kuntu wakwimba icyo utabona hanyuma ukaronka icyo ugaburira umwana ukabura umunebwe twebwe turabuze akazi nitwa Serge Hategekimana nkaba ndongoye zone ya Buterere ikibanza gisukamwo iyarara iva mu gisagara ca Bujumbura cose ni ikibanza giherereye muri quartier Mugaruro muri zone ya Buterere cakira imicafu yose iva mu gisagara ca Bujumbura hanyuma ni ikibanza kingana ni hectare 4 na 50 santiare na 33 ar none mugereranyije muravye aho kiri amabarabara imodoka zirahashika nta ngorane n'imwe zihari muri no minsi nta modoka zihashika neza kubera ko zigenda ibijya bikamyo bizana iyarara bigenda bironona ibarabara ryari ryarateguwe ariko turabona yuko ishirahamwe obuha ikigo obuha kiriko kiratunganya umufurege bizana kandi n'amatuve nayo kusuka mu iryo barabara kugira ngo bace bahasanza neza barondere aho ayo makamyo zarahagarara muri iki gihe c'imfata kibanza twebwe tuvuga yuko iki kibanza ni kibanza mfata kibanza ko ikibanza nyezina cyo gusukamwo iyi yarara obuha yakironkeje hariya muri komine Rugazi zone Muzinda aho bita mu kididaguzo aho rero hasigaye gutunganywa neza kugira ngo imodoka zijanye yarara zizozo zirashikayo bitagoranye kubera ubu ngo ntivyoroshe ko zoshikayo nico gituma rero bagitunganya hano babe bararonka aho biba biraja byimfata kibanza yego kino kibanza uravye hirya no hino urabona kiri hagati ya quartier y'amazu mbega mu bene gihugu mutanye murongoye nta abamererwa nabi na kino kibanza kubera ibisanzwe n'ikibanza cy'umucafu ingaruka mbi mu maze kubona nivyo murumva ahantu hasuka iyarara kandi hagati y'abene gihugu ingorane ni nyinshi ziba murazi insazi ziva aha hantu ziraja mu mazu y'abantu murabona yuko zone Buterere yama mu biza by'ingwara bidahera bifatiye ku migera izanwa n'imyanda korera na cakiza impox kirahari naho tudaherutse kubona abakigwara ariko izo ngwara zose zirahari kubera iyi micafu iza aha muri zone yacu ya Buterere kubwanyu rero kino kibanza gikwiye nibyo twama twasabye igihe cose kandi turashima yuko n'ababijejwe babibona kandi babitahura arico gituma umwanya wose
bitayeho iki kibazo yuko ryova aha hagati mu banyagihugu kikaja ahantu inyuma y'aho abanyagihugu badaherereye. Mu by'ukuri aba bantu bahererwa turabaha impanuro igihe cyose, ariko kubera tubona yuko n'abantu biyita ko ari bantaho nikora ubusumiro bwabo buraha nyene, nibyo ntibitunezereza. Mugabo turakoresha uburyo bwose bwo kubaha impanuro mu byo dushoboye ko boheba iki kibanza, ariko kubera kitazitiye biratugora kubirukana burundu. Tege ku bwacu twarasabye inzego zibijejwe ko zofuma ziba zirahazitiye ku buryo ata muntu uwo ari we wese ahinjira uko abigombye, ariko murazi ibintu bisaba amafaranga, bisaba bije, si ibintu bica biba ubwo nyene. Ariko uko iminsi igenda iragenda biraboneka ko leta hari ikivyiyumvira ko kugira idufashe kugwanya abantu birikwa muri yarara. Barahakura ingwara zitari inzoka, izo za korera n'izindi. Leta yo bimaze gukora iki kibaho icyizere kumbure ko iyo ntambwe muvuze? Icyizere mwabonye aho mwace yuko ishyirahamwe obuha ryatanguye kugira icyo ririko rirakora ku bijanye n'ibarabara ubwa mbere rihaca ribanze rihite, kuko murabona yuko kuja muri mubone na mugaruro uciye muri barabara bidakunda, ugenda wiyunguruza n'ivyuma. Mugabo n'amaguru naho nyene murabona ko atari bidashimishije. Ibyo rero baratugarantishije yuko babimaze baca badufasha kuhazitira. Mugabo mwibuke yuko navuze n'ivy'imfata kibanza, yuko ikibanza nyezina ari hariya ku Muzinda. Iki kibanza mugabo uko bigenda kose bategerezwa kugikora ku buryo twese tunezerwa, kubera inyuma y'iri yarara bahasuka. Mwumvise ko ari kibanza cy'igihugu, kibanza ca leta, bazohakorera n'iyindi migambi gitunganijwe neza, imigambi y'iterambere y'igihugu. Yego, nk'umurongozi urabona rino yarara ukuntu byifashe imbere yawe, urabona igitanda hirya no hino hari ibihora nk'intererano wotanga naho bogyimurira hariya amazi, ubona boritunganya ukunyene cyangwa icyo bahiriye ibitabora ibibura ubukabyo, nk'intererano wotanga kuri iryo yarara rishaka bazogira nuba rimeze gute, kiba bifite ishusho rimeze gute? Ikigo ubu kiramaze gutanga intumbero yuko aho iri yarara rizoja hazojayo ivyo bamaze kurobanura, ibibora ibitabora byose bazobironderera abandi babihinguramo ibindi bintu. Nico gituma aha haramaze kuza koperative isobanura ibintu en plastique baja kubihinguramo ibindi bintu hariya muri quartier 10. Hajya muraja kubibona aho banabirunda bakabigurira, barashizemo n'abakozi aha babirobanurira hanyene ibitaba byarobanuriwe y'iyarara riva mu mihana, bakaca babibagurira hanyuma bakabipakira bakabijana aho bitegerezwa kuja. Ibi nabyo by'amacupa mubonamwo, ibi rero badusaba yuko hariya mu mihana twegeraniriza iri yarara kugira abajejwe kurishikana hano barishikane bimeze neza, ko twebwe bene imihana dutegerezwa kuba twabikuyemo. Ibi rero tumaze igihe tubyigisha, ariko abanyagihugu hari abatarabitahura. Mu bisanzwe no ngaha hategerezwa kuza ibi bibora, ibitabora bakabyegeraniriza ahandi. Tumaze rero kuronka abo batwara amaplastike, abatwara ibintu by'imifuko, abatwara ibintu by'amasashe, aha barabirobanura bigasubira hariya.